Ikibazo co bahagarikira imiduga parking ni kimwe mu bituma uruja n'uruza mu gisagara ca Bujumbura rutoroha na gato, na cane cane ku bafise ingendeshwa. Kuri uyu wa kabiri, igenekerezo rya 24/0 umwaka wa 2023, imbere y'isaha 6 aho imboneshakure BTV yaciye ku mabarabara atandukanye mu gisagara ca Bujumbura, uhereye kuri Avenue Ntahangwa muri Asiatique, aho ubona neza yuko imodoka zishobora gufata umwanya wababa iminota 30 kugira ushike ku mpera y'iryo barabara. Nayo kwibarabara riva kuri Centre Culturel Islamique uja kuri station kwa Katikati, naho nyene usanga imodoka zihagaze uko zishakiye, bigatuma naho nyene uruja n'uruza rutoroha na gato. Aho bita kuri Avenue du Commerce twasanze amamodoka ahagarara hafi y'amatara yo mw'ibarabara, abandi nabo twasanze bari kwibarabara bariko baramukanya ataco binona. Twashoboye kubandanya kwibarabara ryitiriwe Chaussée du Peuple Murundi hafi y'icicaro gikuru ca Regideso, aho amamodoka asigaye ahagarara bidakurikije amategeko, bigatuma amasanganya ashobora kuba menshi muri ivyo bibanza. Kuri Avenue de la RDC hoho vyofuma, twasanze amamodoka ahagaze neza mu buryo atazibira izindi modoka ziba ziriko ziragenda. Urugendo rwacu twarangirije kuri Boulevard de l'Iprona, aho naho nyene twasanze ikibazo caho bahagarikiramo ingendeshwa kitubahirizwa neza, naho nyene bigatuma imodoka zifata umwanya munini kugira zirengane, ivyo bita embouteillage mu gifaransa. Tukaba twarangirije urugendo rwacu kwibarabara ryitiriwe Avenue de l'Université, imbere y'ibiro vya mairie ya Bujumbura, aho naho nyene bigaragara ko impande zibiri z'iryo barabara muri ico kibanza zari zuzuyemwo imodoka, hasigara agace gatoya kwibarabara gakoreshwa n'imodoka ziduga n'izimanuka. Tukaba twagerageje kurondera abajejwe igisagara ca Bujumbura ndetse n'abajejwe uruja n'uruza mu mabarabara, yamara ntitwashoboye kubaronka. Ni inkuru tugiye kubandanya tubatohoreza.